Ivyo birori vyo kwibuka umuhisi Adolphe NSHIMIRIMANA vyatangujwe n'umugigwa wo gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa yiwe. Mw'ijambo ryiwe icegera c'umunyamabanga w'umugambwe Gen.Adolphe NSHIMIRIMANA yavuze ko igihugu kimwibuka nk'imfura mu ntwari, intwari zagwaniye agateka k'Abarundi. Hakaba yasavye ko uwo mutima mwiza wamuranze bowureresha abana babo kugira bakurane umutima wo gukundana hagati yabo, umutima wo gukunda igihugu. Numunsi wo kumwibuka mugabo ngira nti tumwibuke nivyo mugabo tuzirikana mbega igihugu kimwibuka kubera iki. Igihugu kimwibuka uko nabivuze ni imfura mu ntwari, intwari zagwaniye agateka k'Abarundi, intwari zagwaniye demokrasi, intwari zabonye yuko bidashobora kubandanya uko vyari biri, Abarundi bicwa, bangazwa, basahugwa. Nkagira nti uwo mutima turakwiye kureresha abana bacu, mutima turakwiye kureresha abana bacu bakugira ngo bakurane umutima w'urukundo, umutima w'ukundana hagati yabo, umutima wo kunda igihugu, umutima wo kubabarana. Yamenyesheje kandi ko ivyaranze umuhisi Adolphe NSHIMIRIMANA hari vyinshi, harimwo n'iragi ryo gukunda igihugu. Ivyamuranze ni vyinshi, je nibaza ko vyinshi atani ivyo nzi vy'imbere ko ndamuzi jewe ari ngaha mu gihugu, mugabo murazi yuko urugendo rwabaye rurerure. Hariho uwo mutima nko nabivuze, umutima w'urukundo, umutima wo kwiyumvira ati ivyo twabaye mwo ntibize bigaruke, umutima wo kuvuga uti Uburundi n'ubw'Abarundi kandi twebwe Abarundi tuzirikana ko ari iwacu tuteza kugihagararira tukagiteza imbere twese turi hamwe atanumwe avuyemo. Rero nkagira nti mu vyo yadusigiye harimo iryo ragi ry'ukunda igihugu, umuntu akagihagararira bibaye na ngombwa hacigura. Hariho iryo ragi ryo gukunda umurundi nk'umuvukanyi, ushobora uvuga uti uyu n'umuvukanyi, iyo ava hose, ava mu burengero, ava mu bumanuka, ava mu buraruko, n'umurundi n'umuvukanyi, tweza guhagararira agateka kiwe. Mu nkuka ya misa yo kumusabira yahererejwe kuri paruwase Kristo Umwami yo muri Omoneri Militaire ku Musaga, Kamuntu Village yahereje iyo misa yasavye abitavye iyo misa kugaranzura ibiganza kugira umukama habahezagire kugira ngo bahinduke maze bazohinduke umuhezagiro. Uko umukama rero agaranzura ibiganza, twese turi ngaha tugaranzure ivyo biganza kugira ngo dukire. Twubahuke natwe tugaranzura ibiganza umukama bihezagire, natwe twese duhinduke umuhezagiro, umuhezagiro kuwo twicaranye, umuhezagiro kuwo dusangiye uburaro n'uburamuko, umuhezagiro kuwo dusangiye imigambi yogenda iteza imbere umuryango, Uburundi imbere n'amakungu. Kuko muri twebwe hariho abotangura kuvuma aho babaye kandi bibage yuko ari umukama yabasize akabahereza n'umuhezagiro. Aho mbaye ni mu gahinga gahinda umuriro, huzuye umwijima, ariko abandi bafise amaso y'Imana, bafise indabo y'Imana, bakahabona ko ariho Imana yahezagiye kandi ariho hari iparadizo. Hari abisuzugura ngo ntaco mfise kandi ntaco maze. Ikibabaje nuko ko kwisuzugura kwabo guhava gusuzugura n'abandi, ntaco tumaze, ntaco umaze abandi barakimaze. Garanzura ibiganza kuko uri umuhezagiro w'umukama. Umukama niwe yakugenye ngo uzamure kandi ukabure imizirikanyi y'abatarabona ngo bumve ico bamaze n'ico bari aho babaye. Garanzura ibiganza murangamire hejuru umukama abahezagire.
Ivyo birori vyo kwibuka umuhisi Adolphe NSHIMIRIMANA bikaba vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe n'abandi banyecubahiro batandukanye harimwo n'umukuru w'inama nkenguzamateka hamwe n'abandi.